Team Mutima niyo mpamvu ubu ndi muri Team Mutima kandi niyo mpamvu ama video yanje taragaragara mugani baza ko mu minsi mike cyane tuzotangura kubona ibikorwa byinshi kuko hari byinshi twari tumaze gukorana nubwo nari muri Team Mutima Junior bivanye nuko babona ko ndabishoboye mugani baza ko bizogenda neza naciye nandika ni kuvuga ko naravuze yuko ubuzima abajene benshi ntibagishaka gukora bivanye nuko babona abavyeyi bacu barondeye ibintu bakaca bifuza kurera amaboko bakibo muga niyo mpamvu abantu kenshi bava intérieur usanga badusumvya gutunga kuko bobo baza baje kurondera ubuzima batitaye ku bindi rero irya création nagize fils amagi nagomvye kwerekana yuko natwe uko turi twese ko dushobora gukora tukiteza imbere ejo canke hirya yejo tukaronka habwo nagomba sawa ariko baradukurikirana bakunze ya Kini TV reka nongere ndabaramutse ndabahe mwiriwe nabwakeye bitewe naho muherereye impande zine z'isi ndababwire yuko ndabakunda cyane gose kuri microphone muri kumwe na Yakini kuri kamera muri kumwe na Pasi Classique nkuko musanzwe mumenyereye uno musi rero nkuko twabemereye yuko tuzokuba dutumira abatumire batandukanye imbere ya kamera za Kini TV aha turi kuri office ya Kini TV ubwayo aho bita kuri Yakini Studio Entertainment akaba ariyo muvyeyi wa Yakini TV rero nko bisanzwe rero dufite umutumire wacu reka dusabe abanze abidondore amazina yiwe ya ndabaramukije ni Salomo Mr Salomo canke Mr Doctor Sadepa ya kubera kidogite ya bivanye nuko umuntu ashobora kwita izina bivanye n'icari Doctor benshi biyumva ko ari abaganga uri umuganga no Doctor n'umuntu ashobora gutorera umuti kintu cyari cyo cyose akagerageza uburyo bwose yo gitorera umuti ya amazina y'abavyeyi naho niyo nyishu Salomo mbega Salomo kuvuze ngo ikintu cyose wagitoreye umuti uwo muri yitwa dogiteri none uwo kora imbabara twaye tumwita dogiteri ya mu gihe yabishoboye ni docteur ya urumva kila muntu wese yita ikintu bivanye n'icari sivyo namba yo kora imbabura ikaka neza igatuma ifungurwa zishobora gusha neza ya mbega ujya muntu avura ibitungwa bamwita umudogiteri ya no umudogiteri uratuhesha umuntu avura ibitungwa yitwa gute ya doctor ni kuvuga je ubwanje kugira ngo wiyite ikintu donc umanza kuraba signification yaco kuri wewe ugiha donc abantu barashobora kugifata uko wewe avyumva mugananje namba niswe doctor sindi umuganga abadokteri benshi tuzikara abaganga ariko hari gituma nise doctor bivanye n'akazi kanje n'ivyo nkora mbega umuntu abaga inka bamwita sindabizi we arafise uburyo yiyita yego bakoze Kini TV muco mwishira muri commentaire ingira bamwita reka twere mu kiganiro nyezina dogita canke abamazina yose adonaguye mbega ni kubera iki tumaze imisi tubona amafoto ya kuri rezo sociaux muri kumwe na Mutima ahandi natukana tu video ariko ntitubone cyane nkuko iza Mutima canke abandi bakina na Mutima zoba ziboneka zoiva kuki mbega nabo barinje muri Team Mutima mu bisanzwe Team Mutima ni kintu kinini cyane turavye kuri rezo sociaux donc niyo page iriko iragaragara cyane muri comedy mu masanamu meza ni kuvuga ko kuri ico kibazo sanzwe ndumwe muri Team Mutima umuryango wa Team Mutima igituma ama video yanje mesha atagaragara ni kuvuga ko Team Mutima ifise intumbero nziza yo guforoma ugwaruka gose rufise impano zo gukina amarelesi kubw'ivyo Team Mutima niyo mpamvu nakubwiye ko ari ikintu kinini yasi ikintu donc wifuza ubwo nyene ukaca winjiramwo bivanye nuko hari abantu benshi badukunda badukurikirana nkuko musanzwe mubizi bakifuza ivyo dukina ko nabo bumva yuko bobikina bivanye nuko babibonye ko tubimeze neza nabo bakaca bifuza kuba natwe rero muri iyo mpamvu Team Mutima yarakoze ikintu ciza irashiraho ico bitwa Mutima Junior ni kuvuga n'abantu batari muri Team Mutima mugabo ari hambavu yacu muri uwo mwanya kugira ujeyo urashikira bamwe mu baturongoye nkuko muzi usanzwe adutwaye mu boss wanje Mutima lo comedie ukamushikira ukamubwira icyumviro cyawe ukandika
hama muri uwo mwanya yamaze kubona yuko ubishoboye akaca gutwara muri Team Mutima Junior kugira ngo uforomwe kugira ngo babonye mu gihe uri kurabigenda neza atari bishobisha ari ibintu bikurimwo kugira ngo baguforome ejo canke hirya ejo hama udepasse muri Team Mutima hama nahora ndi muri Team Junior barabona ko bikwiye ko noja muri Team Mutima niyo mpamvu ubu ndi muri Team Mutima kandi niyo mpamvu ama video yanje taragaragara mugani baza ko mu minsi mike cyane tuzotangura kubona ibikorwa byinshi kuko hari byinshi twari tumaze gukorana nubwo nari muri Team Mutima Junior bivanye nuko babona ko ndabishoboye mugani baza ko bizogenda neza bivanye nico. Okay, reka tugaruke mu mibereho ya mesi yose yawe tuve muri Team Mutima murumvise abari bamaze imisi mubaza ama commentaire ati mbego nawe yamaze kwinjira muri team murumva yabemere ko yamaze kwinjira mu misi vuba cyane murabona igisasu cya mbere cikubita imbere yanyu ariko ndakwisubiza subscribe like na share na comment kuri runo rubuga burya iyo uravye video hama ntukore subscribe canke like ntuyirungikira mugenzi wawe uburi kuraduca intege kuko mu rugendo no gufashanya kandi mfasha nawe warafashijwe niba udakora nawe ukora ibindi reka tugaruke ku mafoto tumaze imisi tubona aho tubona hamwe uri gucuruza amagi postinga kandi amafoto yawe agakurikiranwa cyane gose mbega uwo busanzwe ukorana wo mwuga ucuruza amagi canke ni kiriyasi Okay, mu bisanzwe ukungene nakubwiye ni Mr. Doctor ya igituma nise Mr. Doctor hari aho vyavuye ya ni kuvuga ko ndi umuntu wa mbere nkora ama creation menshi nambo bivuze nuko nawe umaze kubibona canke nuko umaze kunkurikirana ukabona ivyanje nivyo vyiza biradutera intege bigatuma tubandanya tubikora ni kuvuga ko ama creation yanje nkora n'ama creation yigisha ku buzima ya nambe warabonye neza ijya creation yanje fisi palette y'amagi nambaye impuzu zatabaguritse zisa nabi nuko ni ibintu niga mu buzima donc nkiga uko abantu babayeho namba mwararavye amajambo nanditse ko hejuru n'amajambo afise ubuzima benshi barabisomye donc ari abantu gusa biyumvira uko umuntu atari narose ama commentaire menshi amwe muravuga ati none wewe ko tuzi mu muryango wanyu mwifise wagiye kudandaza amagi mwagiye kugira uko ariko gikuru ico nariko ndavuga ico message nagomvye gutanga siyo bantawe gusa hari abantawe bivanye na titre na cye nandika ni kuvuga ko naravuze yuko ubuzima abajene benshi ntibagishaka gukora bivanye nuko babona abavyeyi bacu barondeye ibintu bakaca bifuza kurera amaboko bakibo muga niyo mpamvu abantu kenshi bava intérieur usanga badusumvya gutunga kuko bobo baza baje kurondera ubuzima batitaye ku bindi rero ijya creation nagize fisa amagi nagomvye kwerekana yuko natwe uko turi twese ko dushobora gukora tukiteza imbere ejo canke hirya yejo tukaronka habwo nagomba sawa ariko baradukurikirana kuri ya Kin TV Burundi ya ko twokwigira ko kino kintu abajene benshi tukuguruka mu mutwe tukamenya ubuzima icarico ego niyo nyigisho nagomvye kugira hama sanzwe ndi mu performing ibintu nkuko mwabivuze abakurikirana imbuga zanje za Facebook Instagram nibindi kubifuza ndi mu performing ibintu kugira ngo bigere kure mbega nk'umuntu akeneye yuko ivyo ashavye bigera kure umuha umwanya ngana gute aguhaye usho posting ivyo nivyo bisho gishika kure umuha ikingo kingana gute kugira abantu dufate nk'abarundi nk'imiliyoni ziri baba bamukurikiranye ya ni kuvuga ko muri iki gihugu cacu turacafise ni gihugu ciza cyane ariko turiko tugenda dutera imbere ku bintu vya rezo social kuko sinkakera kuko ni etape par etape gusubu haraho dushitse ko abarundi turiko turamenya gukoresha imbuga ngurukana bumenyi cyane kuko tumaze kubona yuko ari business ni kuvuga ko mu bisanzwe gushikana miliyoni ni vyiza ariko ndagerageza ukabona effort nagize kugira ngo ikintu cawe gishike hejuru siyo wenyene ndafise nabandi bantu bari hanze bampamagara ati ndafise YouTube ngo manuguruze ngo manyiruku ngo mufashe kuyiperforminga dukorane bigenda uku ya barahari nabandi come on muze ndabikora neza ndavyishimiye abikora n'umutima ubikunze ego
ico gikorwa ukora mbega woba ukigenza gute ubwo nturi mu babandi basanga bagura amavyuzi n'amarayike n'ababone nk'abandi nkuko tumaze bisuzuma nibaza ko bijya hariya ababikora nivyo hariya ababikora mugasi nibaza ajya amavyuzi bamadikako urumva nayo baba bamaditse ko ntagira agaciro ntabwo agira agaciro nkuko nkajya donc iyo uri kuraraba video donc urinjiriza views umuntu ariko ajya bamadikako ntabwo ahemba no urumva ni maske niyo mpamvu rero ivyo nkora jewe si maske birahe ariko mu bushakashatsi twagiye dukora hirya no hino twasanze hariho ama 4 views n'ama views y'amareyere usanga hemba mwajya amagurano nyene sinzi ko ubwo bushakashatsi nawe warabukoze oya nibaza ko naravyumvise bivanye n'abantu bamwe twakorana bavuga ati twebwe tugomba tuyibe dukora ibintu durondera ama application yabigira ivyo ni vyo wabo jewe nanje fise uko nkora pana kwiba kuko hari buri kintu cyose kigira ikiguzi hariho ibigurishwa n'ivyibano nibaza ko ivyo vyibano ari bya bandikano bavuze nyene ivyo iyo wivye urumva ntushikana kuko ajya marobo aca direct aca gukasa reka tugarekere mu kiganiro nyezina tubirekere abatekinisiye ko umuntu wese afite ingabire yiwiwe mbega nijyare watanguye uwo mwuga wo kuba wo promotinga ibintu by'abantu mu bisanzwe igituma natanguye hariyo umuntu abona ico bitwa talent imana mu kuturema hariyo ingabire duha nyinshi ntiduha ingabire imwe niyo mpamvu nkunda kubwira imana iyo kenshi ndiko ndasenga ati imana ngo mbugaragaze impano wahaye muri jewe kugira ngo ndazibone kuvuga nkuko wabimbagije ti kuri Facebook urakurikiranwa cyane iki niki ni kuvuga ko nkitangura gukora nkaduza amafoto ku ma Facebook kuko niho vyahereye nari umuntu mbona ko ndiko ndakurikiranwa cyane ndabona rero ko mfise ingabiro yo kuzana inguvu ca ndabishiramwe inguvu ca ntangura niho izina Mr Doctor ryaza ko ndi doctor wiki kintu niho rero biterwa wo kumbuga zitandukanye n'ibikorwa bitandukanye yes abantu rero burya ubundi na kareti izina ry'umuntu ry'akazi arihabwa n'abamukurikirana si wagiha ego warakoze ibikorwa birashimwa n'abantu benshi kuyavuga ati uri dogita bishoboke yuko uno munsi ho ugiye kuvura n'imitima igwaye kuko umuntu w'umukomedi asanzwe avura ni kuvuga ko mu bisanzwe maze kwita doctor abantu bararikunda naciye manza nkora création ndiko mvura umuntu bamwe baravuga ko ndido ati baciye ukora wambaye intu z'abaganga uri kuvura umuntu niyo ama création nababwira mugana agomba kugira ngo izina ryanje Mr Doctor rigera handi hantu rigere kure wambara umwambaro waje nivyo nkuko mwazibonye baza ko n'abariko baradukurikirana ibikoresho barashobora kubibashirira ko mukabibona kugira ngo mubandanye munkurikirana cyane nivyo vyiza ni kuvuga ko nta mwuga udahemba umukozi abeshaho n'akahembo abegwa n'impembo niko abarundi bagira barabanyabwenge cyane nibaza ko mu gihe tuvuganye tukumva ko twahuje ndabikora kandi ivyo nkora benshi barabishima kuko nibigaragara mbega niki woterera ugwaruka muri no misi usanga rusa amatelefone anazinje ariko yasanga nta na kimwe izo telefone zimaze no gutelefona abashirishushu no gutesha umwanya gusa no gupostinga utagira ikimaze ko twabonye no munsi muri video y'uno munsi mwayibonye mwese amavideo yavuye igitega aho abavyeyi aho bari no munsi bose bubitse imitwe abayobozi b'igihugu bakubika imitwe akavuga ati nukuri nibara mbega uhanura iko gwaruka ugwaruka ikintu ca mbere no ruhanura ni kuvuga ko bivanye nuko twebwe rezo sociaux tuyikoresha ibindi bintu bitagira akamaro nkuko yaruheje kubivuga ikintu mbona kinini twokora twahagaruka nk'ugwaruka tukamenya icambere rezo sociaux iciri ko rezo sociaux ubu hari amapage menshi ahemba YouTube irahemba za Instagram nubwo kenshi zidahemberwa mu Burundi Facebook isigaye ihemba nibaza ko twogira inguvu tukagira effort abajene benshi tukarika gukora kuko namba hanze hateye imbere hirya no hino tugakora cyane tugashiramwe ishaka kuko namba hanze bateye imbere rezo sociaux ifisemwe uruhara runini cyane
ni kuvuga ko twokoresha rezo sosiyo kugira ngo tuyikoreshe ibigira akamaro turondera amapaji hari abantu benshi bashitse hejuru ngaha bivanye abajournaliste n'abandi bivanye na rezo sosiyo ego kandi benshi baracika intege tuzomenyekana ryari bizogenda gute twese nuko twari tumeze ntitwari tuzi ko twoshoboye guca ku ma TV online akagenda aratuvuga adutumako niyo mpamvu namwe bwe mwantumye ko nuko muzi ibikorwa dukora kugira ngo utume ko umuntu nuko ubuzi igikorwa akora niyo mpamvu rero twoshiramwe inguvu tugakora cyane sinicaye urumva ndakora ivyo sanzwe ndi mugwi wo muri Team Mutima urumva ibikenewe vyose turabikora vyemerewe numva no kwemererwa canke biri impano yanje yego bega iyo telefone yawe ufise imaze ko gucira amafaranga ngahe bitoye n'ibikorwa bikoresha kuri rezo sosiyo telefone mfise n'amahera menshi yego bega niki utegekanya gukora mu minsi ikintu ntegekanya gukora ndafise plan yo gukora studio yanje nkuko Imana yampaye impano yo kugira donc twebwe twese bavuga ngo umugabo afana imigambi ariko Jesse imigambi gusa ntabwo nzobivuga ku munwa nzobikora kuko biri muri plan yanje naravyanditse ngomba gukora studio nini irimwo record ego irimwo record shobora no gufata n'amasanamu ego kugira ngo shishikare guteza ugwaruka rukiri hasi mu kubafasha mu gukora indirimbo ego mbega ko mbona benshi nubwo twavuze izama page ya Facebook tukavuga n'izindi bwa zitandukanye abantu benshi ntibazi kubikoresha banagomba kuko batarose ishure rivyigisha hari umuntu umwe numvise ko afise umugambi wo gukereya ishure rivyigisha kugira ifashe ugwaruka kwiteza imbere ariko bakabikora kome abakora bushake woba witeguye nk'iryo shure gutumye ko gufasha nawe kubigisha ingene bakwiteza imbere kumbuga ngo ya ni vyiza ahubwo nomubwira kuraje nivyo vyiza gusa ikintu twomenya iyo umuntu afise integuro yiwe afise igituma afise integuro donc abantu benshi ko tugenda tubona arashobora kugushira ikintu kibaza kuri kurafasha we kiriko kiramwinjiriza wewe muga kitariko kirakwinjiriza ukagitamwe umwanya n'amahera ni business umwanya ya ukagitamwe umwanya ukagitamwe uburyo bwawe ukaca usanga uriko winjiriza uwundi muntu ifo rero ko tworaba neza mu gihe urumva nakubwiye yuko umukozi kabe abeshwa kirundi kiragoye n'impembo ya umukozi aberwa n'impembo murumva yuko ariyo zomanuro ariko arabaha dogitera nkuko dogitera asanzwe rero mukaba musanzwe mumenyere kuri page ya Facebook yitwa Facebook hari abantu benshi baguma bambwira ati kudahindura Facebook yawe uyite Mr Doctor canke base Mr Salomon nkayo mazina ukunda kwita ariko kuko izina ryanje ndarikunda ry'abavyeyi kuri Facebook kubashaka kunkurikirana niyo nyishu Salomon Instagram ni Mr Salomon ego nkuko babivuze none kubera kutayita Mr Salomon niyo yindi kugira ngo zitiramo ni kuvuga ko mu bisanzwe n'abastale batandukanye dufise badukuriye kuko umwe wese arafise abantu batuma akora ikintu canke arabirako yaba muri espira ni kuvuga ko tugiye kuraba nta bantu benshi uzosanga bita izina rimwe rimwe ariko nashimye kugumana kuri Facebook izina ry'abavyeyi mugabo kuri Instagram ni Mr Salomon ego Mr Salomon tugana ku musozo nakahe kagohewo keburira abarundi bose muri rusangi nakahe kagohewo keburira abariko aradukurira bose batuye inosi ariko bavuga ko abone ubutaka bw'u Burundi ya ikintu cyambere ni kubatera intege vraiment nukuri tugiranira urukundo cyane cyane kugira ngo dutere imbere kuko hari ibintu byinshi tubona bisirikira ku ma WhatsApp bakaguha link turashaka support yanyu muyugurure murabe ifo yuko tworeka ibintu vy'amabifa abarundi uyimpaye nkayugurura kugira ngo ndaguteza imbere nanje ukanteza imbere kugira ngo ejo canke hirya yejo duteze uburundi imbere ushika handi hantu kuko namba ndiko nkora ibintu bishimishije nuko mba ndiko nkorera igihugu namba umuziki ndundi Buja Flavor ahigeze nuko hari abantu bawitangiye nubu bakiufise uko bavuga ati nitwoshoka turekura wo cugwa hasi bariko baraduforoma namba mpari nka Mr Doctor nuko mfise nanje aho nabirabi ego nibaza yuko twokundana tugakora cyane tugakura amaboko mu mpuzu tugakora kandi tugakundana
niho ejo canke hirya ejo Burundi buzoba ari ikindi kintu kinini ego reka tugushimire aka kanya wafashe ko guba wo kwicara imbere ya kamera za Yakini TV canke Yakini Studio Entertainment nkuko Yakini twabibemereye tuzokwama tugenda kutubazanira abastari batandukanye abanyengabire batandukanye uno musi turose umuntu umuhinga mu gupromotinga ibintu vyawe nyimba ofisi vyashara bitandukanye ofisi impuzu ibintu byose wipfuza gupromotinga kuri YouTube zana agushirire ko muvugana amafaranga murazi akoresha amamega telefone kurara kwijoro ayi promotinga nawe umuha gasabune nawe uronke abakiriye nukuri uzobona umugisha ndagenda babwire yuko nta vyasha bitagira publicité nyimba udatanga publicité nawe uzohomba utahe ariko ni wafasha nawe bazogufasha kubishikana kure mwarahezagiwe tuzadusubira Imana ibaho umugisha reka dushimire studio ya Yakini TV mwakoze kudutumira biraboneka yuko mutwitayeho kandi mukurikirana ibintu vyacu muze muteze imbere nabandi nikindi gihe mwaduhamagaye no kuri tuzobitaba hama dusabe mugire subscribe muri gwa rukundo nyene bimwe twavugana kugira ngo dutezanye imbere tugire subscribe kugira ngo muze murakurikirana ibintu vya TV ya Yakini Studio ego murakoze reka nabutse ko kuri microphone mwari kumwe na Yakini kuri kamera mwari kumwe na Pascal Classic mwarahezagiwe Imana baho umugisha